kirisese ari kirarenze aha nihe ofete kirisese iramaza akanya aha nihe rero niyo ziraje ariko ndakubwira ikintu rero ntushavure Irene nabivuze rafa pasi umuziki wo mu Rwanda mu Burundi mama we ni histoire ya zamani iteka bagenzi banuja entertainment nasubiye novuga kuba ndabaramutsa amahoro y'Imana yongereye novuga kuba bana namwe aho muri hose ku mpande zine z'isi turabahaye mwiriwe na mwaramutse aho muri hose n'ikiganiro turashoboye again tubafitiye menshi ariko avuga ku baririmbyi n'abanyamuziki muri rusange entertainment muri rusange tuyisesangura turabibyabaye nibigiye kuzoba mbega bimeze gute. Of course my name is Jamora Farid MC, voice of the money, Mike Masterpiece, keeper, motivation champion, intore yatojwe ndi kuri micro za Nuja Entertainment ariko make sure ko wakoze subscribe nabo turayikora yikore kugira ngo tujane mu ibiganiro by'ubwenge biryoshe atandi uzobisanga tari kuri Nuja Entertainment. By the way ano musi ndafise amakuru menshi aryoshe kandi novuga mwari mwiteze kumva ubusesanguro bwite. No musi vise ari karavugwa kwa Sabi Humtu niyo ndirimbo igiye gusohoka bari kumwe na Ibra tugiye kuyisangura nibigiye kuzokurikira indirimbo tugira turabe indirimbo Lambadina ya novuga ngo ya Melanie Bo tugiye kuyisangura benshi bariko bayikritika ku bintu vyinshi tugira turabe nari karavugwa hari ivyo Kigingi yarashikirije hari mu gihugu cy'u Rwanda navyo tubisesangure tuvyinjiremo in deep kugira ngo turabe ivyo turaza kugaruka n'abaririmbyi bari muri Kina Music bare basoye album novuga ngo album abaririmbyi Platini n'uwiswa Kenana Nengabo tubigaruke kuko vyagiye binagwa ukuntu byagenze. Asseyez-vous confortablement et c'est parti alors. So tugaruke neza kuri Sabi uno mwaka novuga ko ari umwaka yari yakaniye umwaka w'ibikorwa ata muntu numwe yoreka kubivuga kuko Sabi ariko akora inguvu nyinshi zidasanzwe ariko akora adashaka ko umuziki uherera nga ariko aba ari umuziki wambuka umuziki udaherera mu Burundi gusa udaherera Bujumbura gusa noneho umuziki ujabuka uja kompeta n'abandi baririmbyi bakomeye. By the way twara tubibonye yabaye nomine novuga muri award novuga Afrima Award ihuriramwo novuga ngo abaririmbyi bakomeye turona nkagiye guhuriramwo n'uwiswe BM wo mu gihugu ca Kenya, Diamond Platnumz mu gihugu ca Tanzania, Elements mu gihugu cy'u Rwanda, Joshua Baraka mu gihugu ca Uganda, Jux mu gihugu novuga ca Tanzania, Mario mu gihugu ca Tanzania novuga Mbosso mu gihugu ca Tanzania, Grace Melody mu gihugu cy'u Rwanda hamwe n'uwiswe Yarede Negu mu gihugu ca Ethiopia. Iyi Afrima Award ni imwe muri award ziha novuga abaririmbyi novuga ngo bafise indirimbo zakunzwe ku rwego rwa Afrika novuga ku rwego rwa East Africa. Ni indirimbo ziba nomine novuga ngo ziba zarizweko hazoba novuga election hazotogwa indirimbo muga Kirisisi ifise amahirwe menshi. Sabi hariho nubundi novuga n'izindi trophy yagiye aronka kuri nani yagenda atogwa kuri ndirimbo Kirisisi iba iya mbere. Rero ino musi nabo umuziki w'u Burundi aho ugeze ufise nabi no musi tiko turavuga muri East Africa make sure ko Sabi abifise mu ruhara nabi no musi tiko turavugwa mu muziki w'u Burundi kuri aduzi drapo muri Africa ndetse no mu baririmbyi babanyi bakavuga ati mu Burundi hari umuziki make sure ko Sabi abifise mu ruhara kuko ino muzi namba Sabi ari karakora ni si bintu novuga ngo yagize ni planification. Nico gituma twuma tubwira abaririmbyi manzi ugire planification hama novuga ngo ibintu vyinjiremwo neza nk'akazi ntuhendwe na 6 hamukore neza igikorwa civugira. Sabi indirimbo Kirisisi yamuciriye novuga ngo inzira nyinshi z'amasho novuga ngo amasho sitadire bizana amafaranga. Rero ino musi Sabi ari ku rwego novuga ngo guhangana n'abaririmbyi nk'aba novuga ino musi Sabi ari kaheshi novuga ngo icubahera igihugu. Ino musi nabo cyari kurarabira kuri Sabi uri kurabira kuri inde ninde wundi ubona bishoboye ga mu Burundi
ufite umuziki w'Uburundi ubuze ba Sadbi nka babiri, turose abantu bakora nka Sadbi nka babiri, umuziki w'Uburundi woja ku rundi rwego. Ino musi abaririmbyi bakora bashingiye novuga ngo kugira ngo bafatishe ngaho mu Burundi. Il est vrai kugira ufatishe ngo Burundi kugira ufatishe ahandi manza gufatisha aho, c'est vrai, mais ibaze n'ahandi hantu kugira ngo umuziki wawe waguke ube international, kuko ntuzoshobora kuba international ucibaza ucibaza novuga ngo uciyumvira imbere y'ibirenge. Nuko ni Sadbi kundirimba yiwe Kirisesa ariko arabikora neza na neza hariya, ariko novuga ikirabica bigacika. Turaja neza na neza novuga ngo kuri Lampadina yasohotse ku munsi w'ejo, ni ya Melanin Boy wahoze ari muri We Love Muzika bakorana na Fernanda, ariko ubu baseko barakorana nk'ibisanzwe murabizi. Lampadina ni indirimbo ikiratira novuga amajambo menshi bagiye bavuga ati asohora indirimbo zimwe, il est vrai melody usanga umenga ni zimwe, message ukumva umenga ni zimwe. Melanin Boy nta muntu akwanka, kandi umviriza amajambo, umviriza commentaire nizo zitera novuga ngo intege umuririmbi, akavuga ati ino musi ndakora uko, ejo nzokora uko, bivanye n'abafana. Kuko indirimbo uyisohoye si uza kuyumviriza wenyene, indirimbo urayisangiza abantu, novuga urayipartage, bagera uripartage ko umviriza commentaire ni ikintu gikomeye ku mu artiste. Umviriza bega uri gukora gute, nambi no musi tuvuza ko indirimbo zawe zisa, ama message aramwe, ama melody aramwe, je nkabivuga ujya kabivuga bose bakabivuga, suko baba bakwa nuko baba bakibonye ico kintu. Rero indirimbo Lampadina isa n'indirimbo isezerano 100%, isa n'indirimbo isezerano. Rero Melanin Boy hindura strategy ino musi nambu utari kura novuga ngo urakora urabira mbega abandi bariko bakora gute, bariko bakora gute, umuziki wabo ariko wawupushinga gute, biracagoye cyane. Lampadina iraryoshe mugabo ifise melody nk'iyisezerano kandi n'ama message ni nkamwe. Melanin Boy attention, nuko so turaba novuga kigingi novuga ari mu Rwanda neza neza, ari ikiganiro yakusohoye ariko avuga kuri ku buremere bw'umuziki w'Uburundi, level n'ivy'ibintu yavuze 100% n'ukuri, kubera ko kugira neza neza ubona mu muziki nyarwanda urinjiye ngaha mu Burundi ubu gisigaye kigoye. Mugabo yaravuze ati hariho umuziki naho hari umuziki wozibira naho wozibira bitokuna, hari umuziki formiana byaranse so kigingi ibintu yavuze nivyo kandi namwe murabibona. Tugererageje kuraba mu myaka 2 iheze, ntivyari bimeze uko umuziki w'Uburundi umeze neza, uri ku rwego rumeze neza cyane. Video baraza kubesha tuca tuyishiramwe kugira ngo mumvirize amajambo yavuze. Ni ibintu vyo koko urana ko umuziki w'Uburundi neza neza ubu uri ku mwanya mwiza, ata muntu numwe yoreka kubivuga. Nambo uri ku rutonde rwizana kubera biva gukora, nta bindi bintu ni gukora impuzu amaboko mu mpuzu. Ikindi kintu cagiye kuba novuga ngo kiba novuga harya mu Rwanda n'abaririmbyi basanzwe bahurikiye muri Kina Music, umwite Platini unamwitse Neri Ngabo n'abasanzwe bahurikiye muri novuga ngo rero n'abaririmbyi basanzwe bahurikiye muri Kina Music hariya baye basohoye album. Mbega umuziki wabo w'u Rwanda baramaze kuba bawugira big, sivyo? Baramaze novuga kuba abawushiramwe ingufu zidasanzwe. Ni wabona umuntu w'umukobwa twarabonye Miss Mutesi Jolly agura album yabo 10 million, ari umuntu w'umukobwa, sivyo? Ni kuvuga iki kintu guha agaciro umuziki no kuwuhesha agaciro donc ibyo video yarazungurutse n'abandi mwigireho. Ni muha agaciro ivyanye, ni muha agaciro umuziki wanyu, ni muzoje kwishaho ahandi hantu mutanga amafaranga. Ino musi barakora novuga ngo album nta numwe ashobora kuyigura 500,000, meme no mu baririmbyi bagenzi banyu baruni bashobora kugura album 500,000. Mukazona umuntu w'umukobwa nka Mutesi Jolly, Miss Mutesi Jolly akagura neza na neza album ya novuga ya Platini n'uwiswe Neri Ngabo basanzwe bahokiye muri Kina Music, akayigura 10 million y'amafaranga y'abanyarwanda. Ni ikintu cyatanze pressure ku bandi baririmbyi b'abanyarwanda, ni ikintu cyatanze novuga ngo gukora ku bandi baririmbyi b'abanyarwanda. Yego si ubwa mbere birabaye, ariko
ku muntu navuga umukobwa aba ari ikintu nyene usanga kitameze neza kuko umuziki w'u Rwanda umeze neza cyane ariko kwinjira mu Burundi navyo umwiki gihe biragorana ariko umuziki w'u Rwanda uhagaze neza cyane barahagacira ivyabo bafise media imeze neza cyane bafise connection ya bien bafise media ivyitaho nico gituma umuziki wabo umeze neza cyane ndabagushibira ukunze wa Nuje Entertainment wakoze ibishoboka vyose kugira ngo tubane nawe ariko ndakwibutsa ko ukeneye kwamamaza ibintu wabizana muri Nuje Entertainment tukabikorerako nuko reka shimire KB Carnival ku biganiro vyiza byo kwisagenda duha ariko nanje nayo nagarutse mu biganiro vya entertainment muri rusangi nita Jamal Fred MC Voice of the Money Mark Masterpiece Keeper Motivated Champion intore yatojwe peace out everybody.